turabe ijambo ry'Imana mu Baheburayo 12 kuri 15. Abaheburayo 12 kuri 15. Niba hari ushobora kuzaradufasha yo bakoze cyane. Sinzi amaso ko ari gukura nuko ari gusaza sinzi ibyo ari byo. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Ntihagire umuzi wo kurura ugirane umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura. Imana ishimwe cyane. Kuri iki gikomere kivuga iki gice cya kabiri cy'ibikomere ijambo ry'Imana rivuze ngo mwizigame. Yesu nashimwe. Mwizigame. Iyo umuntu akubwiye ngo urizigama nuko hari ikintu kiba kije kugeza kwizigama kwawe. Yesu nashimwe. Ngo mwizigame mwirinde. Kristo asezera intumwa ari ijambo yavuze ngo singusavye ngo bakure mu isi ariko ngusavye ngo yibarindiremo. Ijambo kurinda iyo rije nuko haba hari ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo ntubakure mu isi gwiza uburinzi ahubwo uyibarindiremo. Yesu avuze iryo jambo yarazi ko tuzohura n'ibidukomeretsa, yarazi ko tuzohura n'ibibazo, yarazi ko tuzohura n'intambara, yarazi ko ari bizoza vyonona umushaha. Nico gituma mu Baheburayo 12:15 havuze ngo mwizigame ntihagire umuzi urura mera muri mwebwe. Bani shimwe cyane. Ntihagire umuzi urura. Ninaza n'umuzi ni wa murimyi umwe yarimye abiburo hama umwasi mwijoro ngo azabibugwafu. Iyo ugwafu ruri mu buro bikiriko birakura byose birasa. Wahava wicara ukitera amaselfie ugafotora inshuti ngo afise umurima mwiza w'uburo kumbe ugwafu ariyo ruri. Yesu nashimwe. Tuhava twicara tukijajara ngo ibintu bimeze neza kumbe umwasi yagizene yarabivye ugwafu mu buro. Imana ishimwe. Kubera ugwafu rurasa cyane n'uburo. Nico gituma uno munsi mwishengero uje kuwa Mungu n'imisi abantu binjira aya nukuri wose n'utwana Yesu ntangorane. N'utwana Yesu twitambukire. Ariko Bibiliya yavuze ngo mwizigame. Ntihagire umuzi ubameramwo mu rurazi. Imana ishimwe cyane. Bisigura iki? Satani yamagabirije yamarika ararondera akajyango kose gashoboka kugira ngo adukomeretse, kuko yagiye kudukomeretsa aduhereza comportement cyangwa aduhereza inyifato igaruka igaduteranya n'Imana. Yesu nashimwe. Umuntu yakomeretse umunyabikomere nimwe nababwira ejo ni akora nk'utwinda ikora mwibutura. Wayiga ngaho ukayibura, waja ngaho ukayibura, waja ukayibura. Umunyabikomere mu gitondo aragororoka, ku mugoroba agaterana ingumu. Kuko muri we harimo ibikorwa bya mwemu yarabwira akabamwo n'igitero cy'umwasi. Narababwiye ejo kujya ku mubiri igikomere cyose kirangwa n'isazi niko n'igikomere cyo kumushaha kirangwa n'abadayimoni. Nubona umuntu afise ibikomere umubiri wose ikizokurangira isazi arenga zirenguka. Nigihe yoba muri etage, nigihe yoba ari mu makaro ntibizobuza ko isazi ziza. Kuko reka ndababwire isazi zoreka kuza gute kandi gituma ziza gihari. Isazi zigira uburenganzira bwo kuza mu ikaro no mu ishato zikaza ahantu hari climatize zikaronka droit de participer kuri ya meza isa neza. Ariko kubera uwicaye ku meza nari ku meza nziza akaba heza yicanye igikomere, isazi zigira uburenganzira bwo kwicara kuri iyo meza. Niko n'umushaha wakomeretse umeze. Umuntu afise umushaha wakomeretse akoresha ingufu nyinshi zo kugororoka bikanka kuko hari abadayimoni bamubuza kukugororoka.
niyo mpamvu mashengero abakozi b'Imana bararuha guhera ku wa mbere gushika ku wa Mungu birukana abadayimoni toka satani kwa jina la Yesu bakabirukana mu Cyongereza mu Gifaransa no mu Iringara no mu bindi toka sumutamakazi tubana aho mbaye musumwe yamwe ati numvise ariko mwijoro ariko avuga igiswahili n'umutamakazi atagiswahili azi hama ndamubaza ko mwijoro numvise uko avuga igiswahili byagenze gutumva raguruka akagenda no gukura kurimwo ambwira ngo ibi binyoni bije mwijoro ngo iminsi yose yo ndabibwiye mu giswahili bica vyumva bikagenda rero ko atazi igiswahili abibwira ngo toka shetani kwa jina la Yesu ngo bica bigenda. Yesu nashimwe. Reka ndababwire ibinyoni nibigenda ko yatwavuze Icyongereza abadayimoni bazogenda kubera imishaha yacu yakize. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Igituma abakozi b'Imana baruha ugasanga abantu baje wabasengeye kuwa mbere bagarutse kuwa gatatu bagarutse kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu ni nk'umuntu afise igishato coba gisa n'icaboze kiri hajya agaca agenda kaha ivyatsi inzira yose kugira ngo azaramama yirukana isazi. Uzokwirukana izo mu Burundi hazo muri Kongo, izo muri Kongo zivuye mwaze kuvuga ko uzoruha wirukana isazi nizigera ziva hajya kuko hari gituma ziza. Umvusa mwishenge ariko tubigenza twatumeze gutya toka shetani oya kuraho igituma isazi ziza. Ari umuntu yanyumvise simvuze ngo mureye gusenga ariko kuraho igituma isazi ziza. None washize igishato kinuka harya ushaka kwisazi zitaza byagenze gute? Burya utudukoko twaremwe n'Imana turafise ibintu biduhamagara. Iyo umuntu yagize ubwoba akaba ari mu nzoka irimwo ari mu nzu irimo inzoka, inzoka zirashobora kurya abantu bose mugabo inzoka ntizijya umwana. Muzokumva hari n'abana bita ngo igifata mbeba igifata nzoka. Murazi igituma umwana igituma ashobora gusanga waja mu cyumba usanga ashobora gusanga yafashe inzoka ugasanga ntiyamuriye kugira ngo inzoka ijye umuntu hariho utugingo tw'umubiri akaromone kitwa adrenaline yo kisutse inzoka ikakumva ikimenya yuko wa muntu agira yigwanye n'igihe utoyegerira kurya. Cyo gituma ta mwana uzumurabe nta mwana afata inzoka ngo imugi usanga yamwizingiye ko kuko bujya bwoba butuma ijya adrenaline yisokreta bwo nta buhari. Bisigura iki igituma inzoka ijyana ntabwo kiba cyabaye. Niko bimeze. Muze murabe n'igikoko cyitwa imbwa. Burya imbwa kugira ngo isimbire ku muntu imujye uwo wagize ubwoba. Iyo umuntu yagize ubwoba hisuka inkabuzo dwava turaba hariya yitwa adrenaline. Iyo nkabuzo yisutse imbwa yumva ko hahiye iri andanje n'igihe wo kwiruka gusimbirako kuko ikurikira ya adrenaline ikirisuka muri wewe. None mu ishengero ry'Imana abadayimoni bakurikira iki? Bikomere byo mumusha. Dushobora gukomeretswa no kubura ubwenge buva ku Mana. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Nibijya bintu bitatu tugira duhagarareko. Dushobora gukomeretswa no kubura ubwenge buva ku Mana. Kandi yavugiye neza mu ijambo ryayo ngo nimubura ubwenge nzobareka bizobahuragura ndiko ndaraba. Nico gituma mugakiza burya mugakiza kugira ngo duhagarare neza twagomba kugira ibintu bibiri. Twagomba kugira ikintu cyitwa ubwenge, twagomba kugira n'inkomezi. Yesu nashimwe. Agakiza agomba guhagarara ubwenge n'inkomezi. No muri Bibiliya twereka bagize ubwenge n'abagize inkomezi ikatwereka n'ababigize byose. Burya Salomo yari afise ubwenge kandi yari yabusavye. Sivyo none? Salomo yari afise ubwenge
muri ukamuzaniye wa mwana abavyeyi bariko baramupfa ingene yaciye rujya rubanza burya bwenge yarabukoresheje ati nzanira imbugita ndamucemo kubiri umwe wese atwara igihimba ciwe ndatwara igihimba ciwe nyine umwana yavuze gute yavuze ngo ya nafuma mutwara anze ndamubona Salomo aravuga ngo nyina w'umwana nuya mufitiye ikibabakwe Salomo yari afise ubwenge ariko tugeze mu nkomezi hageze kwigisha ingo Salomo nitwa mufata nk'akarorero yari afise abagore 1,000 yari afise ubwenge mugabo yarabuze inkomezi zo gutunga umugore umwe Samusoni yari afise inkomezi ariko ntiyagira ubwenge Yesu nashimwe Abafilisitiya baraza agaterera hari akajugumiza bakiruka bagahunga ariko yabuze ubwenge bwo kugumya ibanga ry'ubunazi iri ku bibero kwa Delila yamenye ibanga Imana yari yavuze ko ritameneka n'abavyeyi bamuvyaye batagomba kuvuga Samusoni yari igikoko cyari kigatanya yaraterura inzu ifise amakorona akayiterera hariya yari afise inkomezi mugabo ntiyagira ubwenge naco kimenya mu iherezo ryo ryabaye ribi bamunogoye amaso ariko sha Daniel yari abifise byose haleluya Daniel yari abifise byose Daniel yari afise ubwenge Daniel musome Bibiliya niwe yarajejwe finance y'ibihugu 136 yarajejwe ubutunzi bw'ibihugu 136 kandi ibyo bihugu byaratunganiwe biraroranirwa haleluya yari afise ubwenge hama kandi Daniel yari afise inkomezi zo kwihangana haleluya inkomezi yazikuye ngo yaratunzwe n'isogo n'inyabutongo yani imbere y'Imana manishi nisho gituma bamutereye mugobo gw'intambwe zaramuravye zishonje nizamuriye kuko yari mugabo w'ubutunzi bwishi yari mu bwenge kandi yari mu inkomezi imbere ko bamutererayo baramuhamagaye ngo yisigure arahora nigiye bamukurayo baramuhamagaye ngo yisigure arahora umwami yamaje ngo vyagenze gute abwira Imana ngo nagaragaye imbere y'izi ntambwe ntagira icaha nagaragaye imbere yazo atakindega nagaragaye imbere yazo atamutunyagiriza nazigaragaye imbere yera nazigaragaye imbere atacozoshinja nazigaragaye imbere ni muzima muri gereza Imana ibaha ubwenge kandi ibaha inkomezi umunsi turasenga tuko twiga umushaha turaza gusengera deliverance Imana iduha ubwenge yongere iduha inkomezi reka ndababwire ubwenge buzotuma umenya ivyo uvuga n'ivyo ureka mu gihe c'ibibazo inkomezi zizotuma utanyiganga abandi bariko baranyiganga mu gihe c'ibibazo ivyo bintu kubigira vyose rero nivyo bizotuma tuba abakizwa bashima hanze none ndani tugomba gusaba ubwenge tugasaba n'inkomezi Mana ishimwe Yesu ahabwa icubahiro hariya ni Hosea 4 aturabira umukozi w'Imana wa pastor aturabira hariya Hosea 4:6 abantu banje bahonejwe no kutagira ubwenge ikintu kiramaze nonga turimo duhonejwe no kutagira ubwenge wewe ko wataye ubwenge nuko nanje nzoguta ko wataye ubwenge nta mpamvu nari kugumako no murongo wonyene mukozi w'Imana ibi bintu biri mu bintu Satani ashobora kwinjiriramwo tugakomereka ariko kiriya cambere Imana iraza ubwayo ikadusomoza kuko ni ikomeretsa kandi ni isomora ariko iki cya kabiri tugomba kwama turiko turaraba iminsi yose tukaraba ko atamuzi uri kuramera tugomba kuraba ijoro n'igitondo mwese akaraba timbega ahantu naraye nta muzi wameze ivyo niriwemo nta muzi wameze amajambo navuze nta muzi wameze abantu nishwe tugomba kuraba ko
mucamuzi w'umururazi umira, kuko uyu muzi iyo umeze utubuza icyo bita mu gifaransa le bien-être, cyangwa utubuza guhagarara neza imbere y'Imana. Cyane murabona ko ari ubwenge. Imana ishimwe cyane. No munsi rero twaje kwiga abantu b'Imana. No munsi turiga umva kugira ngo umushaha w'umuntu uhagarare neza mu gakiza ka misi yose, nuko muvyo arimwo no mu bari kumwe hama harimo ikintu cyo guhuza umutima n'inama. Ukabanza guhuza umutima n'inama na wewe, ugahuza umutima n'inama n'abandi. Kijya kiratwishe mu mashengero, kiriya kiratwishe gose. Mbeho waje muri korale narizanye nawe warizanye, ariko mugaca muje masengesho, Mana niwe wabivuze turenga babiri turenga batatu. Ibi bitaraba Imana nishobora kuza naho urarama. Oya mugore n'umugabo, Mana turi imbere yawe urabibona, mugabo muriko murakwega umugozi mwose ariko arishi wiwe undi arishi wiwe. Yesu nashimwe. Ibi bidahari nta Mana ihari, muri korale bidahari nta Mana ihari, muri departement mama bidahari nta Mana ihari, mu madepartement atandukanye y'ishengero, kugira ngo Imana imanuke ikore ibitangaza n'utwumiza shitse amasezerano yavuze kuri twebwe, iki gicapo cya gatatu kigomba kuhaba. Mana ishimwe cyane. Nukuri naye bisigaye reka nababwiye, iyo dusenga tugasenga turi kuri gicapo cya mbere n'icya kabiri, tuba turiko turakina teatre bya bindi umuhungu yambara ikanzu akita umugabo. Amasengesho nayo Imana ifa yishuye. Mana ishimwe cyane. Iki ni ikimenyetso gisigura iki? Inite, kumwe. Mugenza wawe ukabara, mugenza wagenda gusa ukumva bikuraje ishinga, mugenza wamusohoye mu nzu ukumva nawe uri kurayisohoka, n'igihe udapanze ariko ukaba uri mu yawe. Mugenza wawe umwana bamwirukanye ukumva ko bisa n'uko wawe yirukanywe. Mana ishimwe cyane. Iki kintu kirabuze mu ishengero, kandi iki kintu kibujije umugisha benshi. Iki kintu kirabuze mu ishengero, kandi kibujije benshi gushika kure. Iki kintu kirabuze mu ngo, kandi giturimo nyinshi zisambuka. Ni turi muri wowe Mars. Twese twaguze ibitenge kugira ngo cyo tuvuga ngo muraraba hanze, ariko mama Yesu abahezagira muberwe gushika Kristo agarutse, kuko nabirava ngo muri amashugwe. Umuntu umwe yaranditse igitabo asigura igituma ibindi byose biracafura havuye mu igufa. Kuri ibihimba byose by'umubiri n'ibindi byose materiel ubishize mu kuzimu usanga bisa na bujya budongo, ariko muze mufate igufa naho ryo bagiye nko kumwariye urushire mu kuzimu, ugiye uzokunga umuntu usanga agera. Cyo tumavuga ngo abadamu na kagufa nta mucafu, natwe twavuye mu budongo. Ariko arasigura igituma abadamu babegwa abagabo tutabegwa. Twe twavuye mu mukungugu, Pastor Eric, urumva binyene turi mikungugu. Ariko abo madamu wawe Mana yanje reka nivyoroshe, nigufa gera n'igihe riri mu cafu. Yesu nashimwe. Ibikomere rero bitubuziki, ugasanga mu bikorwa by'Imana ni zuguru. Warizanye ndizana ufise Imana yawe ngira Imana yanje, byaheye ko Imana ari imwe kandi yitwa Data wa twese uri mu ijuru. Abantu bakaririmba ibintu bimeze gutya, abantu bagasenga ibintu bimeze gutya, ariko reka ndababwire muri kino gikorane turashaka ibi. Haleluya. Turashaka ibi. Turashaka ko abantu basenga bahuje umutima n'inama, kuko niho icyo Bibiliya yavuze gishika.
iravuga ngo nimwahuza umutima n'inama ico muzosaba cyose nta exceptiona nta nigeze ivuga ngo iki niki, yavuze ngo ico muzosaba cyose nzokibaha. N'umusire mwishenga turavuga ngo mana ngo urabona muri gerizo ngo haruzuye ngo no hanze. Imana sivyiraba, Imana nishaka la quantité y'amasengesho, Imana irashaka la qualité y'amasengesho. Imana nishaka abavuze urwamo cyane, Imana irashaka umutima uyongorera. Ndabira irikinga mu mona ariko rija he abantu bagwaye mu mushani kuriya bagasenga banyonga ikinga rimwe mugabo mwe wese agiye ashaka muzosenga mama ga Kristo agaruke mutarishuka kuko irikinga Imana yaritanze ngo ribe ikintu c'ikimazi. Satani ubugome bwiwe bwa mbere adukorera aratureka tugakizwa, ariko twashika mu ishengero akaduteza kunyongira ikinga kuko arazi neza ko turiko turanyonga ari rya kinga uburenganzira ntabwo dufise. Reka nababwira igitangaza, Satani ntakibuza abantu kwinjira mu ishengero, ababuza kuzuza ivy'Imana ivuga bari mu ishengero. Kubera kera abatama bacu bari ngaha muri za 80 gutwara Bibiliya ntabwo cyari ikintu coroshe. Familia yarakuvuma ikakwirukana ikakuvumira ku gahera, ariko no munsi gutwara Bibiliya bigezweho. Yo gutwara Bibiliya ni fieri, ubasigaye bagura bijya bininiya. Kera twatu Nouveau Testament twatundi duto ubu byaraduze bigeze hariya nta ngorane vraiment. No munsi gutwara Bibiliya nta kibazo. Satani rero arazi ko uyo muryango ntibigikunda ko ukorerako, arareka tukinjira akatugirira nabi turi ndani. Kandi akindi kinakoresha bikomere tugatamba igisirimba sha turiko tunyonga ririya kinga tugatamba. Hajya Satani aritwengera avuga ati tamba nta ngorane, ndazi ko aho muri ko muraja hafise limite hari amutarenga. Gasanga mu rugo umugabo n'umugore bari mu rugo bariko bahamagara Imana, mugabo banyonga ririya kinga. Musumwe ko nakira abantu bari abantu batararonka uruvyaro amaze imyaka 10. Turiko turasenga ijwi raza rirambwira ngo babazi ico bariko barasengera. Ndavuga ni navangiwe, ariko abantu bakeneye umwana imyaka 10 ndababaza ico bariko barasengera. Numva ryajwi rabandanije ndababaza nti mwoba muri kumusengera iki? Nganumva umugabo mushaka kobwa kagakumikeza gasana mama we mbajije mama wiwe nawe umudamu ngo shaka gasorekeza gasana umugabo waje. Uyo mwana Imana ntawe ifise vraiment, ntawe uhari. Sina mahasa ntibasavye amahasa, oya umwe reka asaba umukobwa uwundi asaba umuhungu, ni kunyonga ririya kinga. Iryo sengesho n'Imana izishura. Reka ndababwire bakozi b'Imana, tuve mu bintu byo gufinata, tuve mu bintu byo gufina. Imana ifise amahame igendera ko urayuzuza nayo iruzuza vya bindi. Nico gituma ivuga ngo iyo dusenga tudomako. Uwo mwana w'umukobwa n'umuhungu umukozi w'Imana, Imana yo mukura he? No kwa muganga iyo afise ibitsina bibiri kimwe baragica bakagikurako, ko nikiba gikora ntibikorera byose rimwe. Ndabira hariya ni 6 ni 9 ni 6 ni 9 6 kwezi kugahera ari 6 Satani arashobora kubamaza umwaka ngaha muri 6 kijya gicapo gisigura iki? Habuze guhuza umutima n'inama. Ariko muravye kino giharuro, iki giharuro mpagaze ngaha ni 6 nire ngaha 9. Nico gituma ivy'Imana hari kiguzi tugomba gutanga, muri ico kiguzi harimo kwemera gutakaza ikibanza.
Yesu we, kugira ngo dushikire Imana ishaka hari ikibanza uyu agomba kuvuga ngo iminsi tumaze irahagije turirimba hamwe dusengana, harageze ko nemera kuruka kuri bya bindi, harageze ko nemera kuruka kuri cya cyubahiro mfise kubera umutima wiwe bituma tutaronka icyo twagomba kuronka. Nubwo bimeze gutya, nubwo atamakosa afise, nubwo ndemeye muri gerizo wagira uwemera, muri gerizo mwakwemera mwami w'Imana yomanuka, muri gerizo hogira uwemera gutakaza ikibanza, hogira uwemera kuva mu kibanza yari arimo. Erega gutakaza ikibanza ntabwo vyoroshe bakozi b'Imana, ni ikiguzi kitoroshe gutanga, nk'ikiguzi kitoroshe gutanga. Gusanga muri departement y'abamama n'utujambo mu baririmbyi mu guharuka ni Satani yarateye. Bakozi b'Imana, imera gutakaza ikibanza. Abantu batunga inka neza bamutama ngaha barimwo. Hari umugani baca ngo ushaka inka aryama nkazo. Yesu yari gukoroka avuye mu ijuru, ijoro rimwe akaza agacaza afise imyaka 33, agaca agenda ku musaraba bakarara bamubambye, ariko byo byose ntiyabikoze. Yabanje kuja kuvukira mu gisogororo, yabanje kuja guca muri processes yo kuvuka. Yemeye gutakaza ikibanza. Mwibuke Kristo hageze nuko avuka yabuze ahavukira, ariko yatanze ikiguzi gikomeye. Yarabuze ahavukira, hageze ko avuka maternité zose zaruzuye. Hajya kuri wa Karede barabuze n'umwanya w'ibaraza wo kumushiramwo, gushika naho bafata ingingo ngo wowe nta handi ubereye, genda uvukire mu gisogororo kugira ngo aze guhiga wewe, aze guhiga ciwe. Mana ishimwe cyane. None wewe woreka guti kibanza gute kugira ngo uje guhiga mwene se ariko arazimira? Woreka guti kibanza gute? Yesu yataye intebe yo mu ijuru, ureka kuva ku cyubahiro kubera iki? Ngo niwe yananguye ngo niyimenye nanje nimenye, waguye uri umunyabyaha. Mani dutabare bikomere n'icago kibuto kifuriza n'umwansi wawe. Abantu basigaye baharira bagatanga imbabazi, imbabazi ziri diplomatique, imbabazi ziri professionnel. Ndakubabariye mugabo ntuzugaruka iwanje. Yo ndakubabariye mugabo ndagushize muri liste noire. Ndakubabariye ariko ntusubire kunyandikira message. Ishengero ry'Imana habirahari. Ndakubabariye mugabo niba waruza ngo gutiza impuzu ntuzogaruke kuyitora. Ndakubabariye umwana wawe ni yararinzara ntuzompamagara, ariko nakubabariye. Yo pole sana. Iyo ko no guharira kurimo diplomasi, guharira kugisirimu. Ishengero ryaratewe n'igisirimu, basigaye baharira basobetse mu gisirimu. Uguharira n'ukurira ukaboga. Reka ndababwire, iyo uharira umuntu musubiza mu kibanza yararimo. Uguharira nyakuri cyagihe mwapfa ikintu wamukuye muri chambre umushira muri saro, uko iminsi yagenda ushira mu ibaraza, ubageze inyuma ya portail no muri quartier ubamwe si yakiba, sinzi aho ugejeje umegezayo, ariko uravuga ngo warahariwe. Kandi kana babwire ni muharire ko namwe mwahariwe vyinshi. Pastor mwishengero umuntu akavuga ngo ndaguhariye ariko ntuzosubire kungurana amahera. Peka abakizwa bagwaye ingwara mu mutwe yitwa gute? Abaganga bari ngaha ari ingwara zo kwa Rojanti, harimo ingwara imwe umuntu agwara atiyizi, ni ingwara bita anyozonyozi. Anyozonyozi ni umuntu agwara asobetse akagwara aja ku kazi, kagwara afise ikashi, yitwa anyozonyozi.
n'umuntu asaraberewe. abandi bantu akabona ko agwaye mbwa we ntamenye ko agwaye, bikamenywa n'abandi. Anyozonyoze mu mashengero, ibi anyozonyoze biruzuye yanyozonyoze biruzuye mwishe. Bakozi b'Imana narivuze nejo narisubiyemo, nimuze dukizwe tuve muri anyozonyoze, Imana ituvure, Imana ihabwe icubahiro. Tuzohamagara mwe mu Imana manuke, tuzohamagara ubushobozi. Ariko reka ndababwira, tusigaye duterana n'abarozi bakaza bagaterana natwe. None abanyozonyoze bora guterana n'abarozi gute? None aba externe bo kwa Rojani bora guterana n'abarozi gute? Yesu nadutabara, tugomba gukira imishaha muri gerezo dezawe, kuko ivyayikomerekeje birahari. Nibira ko nababwira kenshi mu ishengero tuza kunigana n'ivyamaze kwamuza biri ngaha hejuru, tukirukana ibidayimoni vyamuje biraha hejuru, tukirukana bariko baratukana mu ishengero baraha hejuru, tugasanga turiko tunigana n'abadayimoni ariko tukanigana nibi. Oya, tugomba kunigana n'ibiraha. Haleluya. Tugomba kuja mu mizi, tukirukana abadayimoni bari mu mizi. Yesu nashimwe. Niyo abantu bazokizwa bakagororoka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ikindi kintu bakozi b'Imana, muze twimenye. Ibi nabivuze nibijya nahereye ko kare, ugasanga umuntu yita ngo ni gitangaza kandi hanze bazi ko ari shetani. Umuntu abire kariya kayabo kariraba mu kiyo kakabona ari ntambwe, kaguma kibwira ngo jewe ndi ntambwe. Ariko abo bisenga bavuga ati nawe uva kuri ntambwe, turazi kuri akayabo. Nta muntu agorotse nkanje, nta mukozi w'Imana nkanje, nta muntu aririmba neza nkanje. Ariko abantu bakora bakavuga ati nawe uririmbura akayabo vrema, akayabo. Yesu nashimwe. Bimwe mu bitera bituma imishaha yacu ikomereka ikamera nabi, harimo ico bita uruhagarara. Yesu nashimwe. Satani atuzanira uruhagarara, agaca mu mudamu wawe akuzanira uruhagarara, agaca mu mwana akazana uruhagarara, akaja kukaza akazana uruhagarara, akagenda no mu musengana akazana uruhagarara. Ndaza kubabwira, iyo uruhagarara ruje bijya bitumwita amasress, hariho inkabuzo ica yisuka. Iyo nkabuzo imeze nk'akamogi, iraturira umubiri wose ikawumara, umuntu akagwara ingwara zose. Yesu nashimwe. Uruhagarara ruzanana ku makofi cyangwa ibyo dushaka gucamwo, hari ubuzanana mu bukene cyangwa ubukire. Rege n'abantu bakize bakagwara uruhagarara, ugasanga umugisha afise afise uruhagarara gusumba batabifise. Nico gituma utagira Yesu naca afise. Abandi bagira ubuzi bwinshi bukabatera uruhagarara, isenyuka ry'ingo riko dutera uruhagarara. Wa muntu yakubwira ngo sheri shushu, agasigara kubwira ngo rabivyo bitama, ukamengo cagiye mwagira mariage nta matama wari ufise. Yo Satani ateje uruhagarara. Uburere bw'abana ugasanga umwana umucisha agoshe akaja droite, Satani akabarinji, ugatangura kwidodomba ngo mbega mwana wo mwana wamumpereye iki. Yesu nashimwe. Amagara ubuzima gutabwa, ugasanga wowe ngira ngo urenganye bose bajyana inzara. Kandi babwira ari gihe duca mu bihe by'ubukene, ugasanga ufise amadeni ku mabotike yose. Hama mu gutaha nk'ubuje ngaha mu Nyakabiga kuri ribarabara kubera hose wanditswe, ukarinda guca kuri Mutanganoro. Bane dukiza ubukene. Umuntu nuze akumafata bisi ya Mutanganoro kandi aba mu Nyakabiga, hajya uruhagarara ruba rwatanguye kuza n'ibindi. Kenshi rero ntabwo tugomba guhunga uruhagarara. Twavuze ko tugomba kuja mu byo kwa muganga mwihangana no munsi, ntabwo uruhagarara tugomba guhangana nago. Yesu nashimwe. Nta namwe tuzoruhungira, tugomba guhangana nago ko hari abaruhunga hariya. Tugiye twinjire rero mu bijanye n'inkabuzo yisuka iyo twagize uruhagarara. Yesu nashimwe. Ariya n'amafigo, murabona tuno tuntu hejuru, utu dukofero turi hejuru ya mafigo abiri. Iyo umuntu yagize uruhagarara
tujya dukofero dufise rero ka kamogi k'inkabuzo kitwa adrenaline. Kajya kamogi kaca gaheza kakisuka mu mubiri w'umuntu. Iyo gahejeje kwisuka mu mubiri w'umuntu umutima utera cyane. Nivyo canke sivyo? Ntibirashika ukumva inkuru ukaza mu mutima yatangiye go 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 uri kuratera. Umutima utera cyane. Iyo uri kuratera cyane haba habaye iki? Ubwonko bwacu bufise itegeko ko kizira kikaziririzwa ko hari ikindi kintu kiduga mu bwonko atari amaraso. Haje n'umutima uteye igihimba ca mbere kibanza kuronka ni igihimba c'ubwonko. Rero iyo hagize uruhagarara ijya nkabuzo ica yisuka mu maraso iciye muri rya miringoti ibiri. Imaze gushika mu maraso ubwonko buca bugira alerte bukabwira umutima ko ni bupompa amaraso bukabwira ati hange hari ibintu gindurikira bitera amaraso. Umutima rero uri kuratera cyane ugomba gusepara cyangwa gutandukanya amaraso na ya adrenaline. Ijya adrenaline nayo imeze nk'amazi biba byamaze kunywana biragoye kwitandukanya. Umutima uri kuragerageza ngo urabe kutera cyane amaraso na ya nkabuzo bitandukanye. Ariko niba bigikunda kubera byose biri muri etarikide byamaze kunywana. Mu misi ari utuntu twita utunape phréatique mu byo kwa muganga muri amabarira ari byo kwa muganga taronka amajambo yo mu Kirundi. N'utuntu tumeze nk'utunure turi mu mitsi dutuma amaraso mu gutembera atembera neza. Iyo umutima rero kuratera cyane ucumera nk'uruzi rwataye aho gwahora ruca ruhitana ibiti n'amabuye. Ruca rufata rukadugana amaraso arimo ya adrenaline rugahitana na twa tunure kubera bariko barakoresha pression ndende cyane. Imitsi nayo guhera mwino iba yagutse ariko ugejeje ngaha ishiba mitoya. Imana nigitangaza uri kuriga kwa muganga ikitwa ikiremwa muntu. Imana yigira gutya kubera ikimitsi guhera mwino ari minini yagera ngaha ikaba mitoya. Imana yabikoze kugira ngo ntihagire ikindi kintu gihava kirengana gitara amaraso. Niyo caduze kagira ngaha kica kikirana kica kizibigwa ko umuyoboro wari mutoya. Mumara amaraso yaduze ari kumwe na ya adrenaline ari kumwe na twatunure bigeze ngaha birumvikana ya miyoboro ni mitoya ya miyoboro ikiziba. Ngene basigura ibyo ushaka kugwara ingwara zitatu kubera inkuru wumvise ijoro rimwe gusa. Satani n'umuyobe. Ya miyoboro imaze kuziba igiti gica amaraso cyagomba gushika mu bwonko gice gishika yari gikeya kandi birumvikana n'ibiti yagomba gucamwa amazi yagiyemo ibitiritiri n'ibiti n'amabuye birumvikana ko amazi nayaje gushika hari yayo aza kujayo difficile ashika yabigoranye. Ubwonko nabwo bukoresha amaraso kugira ngo bugire coordination y'umubiri gushika mwino bukoresha igitoro bita amaraso. Urumva bwageza ahantu kubera hazibiye ya maraso ashitse ari makeya nubukironka igitoro kibushikana mwino ubwonko buca bukora kujya kwa regidezo buca bugira delestage. Haya nabwire Satani nta kintu na kimwe ashobora kutugwaza ngo tugware adaciye mu biri muri twebwe nyene. Afata ivy'Imana yaduhaye nk'umugisha bigakora bicuriza. Ubwonko amaraso ntakwiye buca bugira delestage. Cyangwa ati okay ko nafise inkomedi zishikana mu mano reka mbe ndakorera ngaha mu bihimba binyegereye. Ni haryo umuntu ashobora kuryama akomeye kubera inkuru yumvise akavyuka yagize paralysis. Nukuvuga ko ubwonko bwabuze igitoro bwishikana hose buca buheba ibihimba bimwe by'umubiri. Iyo bumaze kubiheba fini ukuguru nusubira guterura ukuboko nusubira guterura kubera uguterura kubera komande mayo ngaha. Uzobona hari abantu bagira paralizi akaba paralizi igihimba cyo hepfo gusa ubwonko burahitamo. Hari n'abandi paralizi buhitamo igihimba kimwe umuntu ugahinduka nico ugahindukira ubwonko bwasigara bukorera muri moitié ino kubera inkuru imwe gusa wumvise. Nico gituma bakozi b'Imana mwirinde ko Satani atuzanira uruhagarara ni rubi cyane. Iyo ni paralizi.
avesi bigenda gute ya yindi guturi kudutsi ubwonko uko iminsi igenda twatunure twakomeje kuzibira gose umutima uca uronka information zivuye mu bwonko buzingira ngo erega rone suyitere cyane ndabe basi ko ina makeya yoduga kuko ibihimba by'umubiri bishira mu ngiri cy'umutima wavuze ico ubwonko bwavuze wa mutima ugacurondera kugira ritime yo hejuru cyane ya mitsi irimo vya binure vyamaze kumata uri kurondera pression ngo rabe ko maraso yoshikira ubwonko ukazobona imitsi iraturitse iyo ni avesi kubera inkuru gusa wumvise ijoro rimwe umuntu akaryama akomeye avyuka yagize avesi yo si ingwara ya kabiri ingwara ya gatatu diabete abo abantu amadiabete yabishe ubwonko bwakiriye amaraso arimo ya adrenaline ijya adrenaline imeze nk'akamogi hariho na quantité iyo yamaze gushika mu bwonko ubwonko buraboregwa bumaze kuboregwa buca bumera nk'ujya muntu yanyoye inzoga ashobora gutaha ku mubanyi kandi muhiri wahazi kubera ibihimba by'umubiri vyakira amategeko avuye mu bwonko ubwonko bumaze kuboregwa buca butanga amategeko atariyo buca bucurika ibijanye no gutunganya igisukari biri muri agahimba pancreas sinze mu kirundi ngene kitwa ugwagasha hajyo tugiye kuryama ubwonko buca bufata umubiri bukawushira muri anesthesia bugaca uburaba ivyo wariye n'ivyo wanyoye vyadugije isukari burafise utugingo tw'indani ubwonko buca bukomanda twatugingo tukisuka mu maraso isukari wanyoye igacigenda ukaza kuvyuka iri ku rugero rwiza rwa 4 aho ni ubwonko bukomeye ariko iyo ubwonko bwamaze kuboregwa haruhande yo kumanura isukari burayiduza kuko burafise utuduhimba twose ubwonko burafise ahantu bukomanda umubiri ugakora isukari mu gihe waryamye atasukari iri mu mubiri ukavyuka iri kuri 4 canke ubwonko burashobora gukomanda mu gihe waryamye iri ku 8 bukica bugashira kuri 4 ivyo biba mu gihe ubwonko bukomeye iyo rero bwahuye na ya nkabuzo ijya nkabuzo yisuka kubera iki hapfa kugera kuri hinzu ukabona ko atahazoze ikitangura do hapfa kugera kuri aminerevare ukabona ko abana batangiye kuzana twa dupapuro two kwishuri mani dufashe mvise umwana mutoya araza na tujya dupapuro bababwira ko hageze kuri aminerevare umunsi umwe akazana tayo mfise papa nazanye une lettre ewa bana bo mu gisagara avuga no mu gifaransa no mu congereza kugira ngo vyumve ne nazanye une lettre no une lettre hariya na une lettre iriyo afise une lettre itagira igisubizo arakamereza aje gukampa nca nkubita sambura ni wakoze mwana kuzana une lettre ndagashira munsi ya televiziyo acambwira ngo papa ngo kwishuri batubwiye mu gasome ngo kutagasomye gasome kukurumva nabamarayika na bibiri tubwira vuga ngo tuzoje mu ijuru tugomba kugira ubwenge nk'ubwaho Yesu nashimwe ivyo byose bira uto turetre twose dutuma yankabuzo yisuka ya nkabuzo rero imaze gukora kenshi ya diabete mwayumvise ushobora kuryama muzobona kwa muganga iyo ugiye kwa muganga bagapima utugingo tumubiri bakabona isukari iri hejuru muganga kenshi azokubaza ngo nta kibazo ufise muhira nta kibazo ufise ku kazi abagomba kuraba ko ha ruhande y'ivy'umubiri utunganya by'isukari nta ruhagarara ufise kuko uruhagarara rwazanye isukari yadugijwe n'uruhagarara usanga ibiharuro biravuduka ugasanga ugeze kuri 22 Satani mu kutwica akoresha umugisha Imana yaduhaye umuntu akaryama akavyuka gwa diabete atayo ni wabo bigeze bagwara kubera iki twatuletre twaturuwaye yarasiyo kuko ijya nkabuzo nta ngora nifise yoyo upfa kugira ikibazo kitagira inyishu icirundo mukirayo kandi ijya nkabuzo nta namwe ufyonda ngo ihagarare ahantu ufyonda igahagarara ni gihe ca kibazo ca rosinyishu
mbega none ibyo dufitiye inyishu bingana gute? Ibyo tagirira inyishu bingana gute? Ariko reka mbafitiye inkuru nziza ngo amagorwa yorarira umugororotse. Reka ndababwire, iyitaba Imana ibi diabete biba byaratwishe, ibi kanseri biba byaratwishe, yo iyitaba Imana. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Hama ku bijyanye n'abagwara amakanseri azananye kuri iyi nkabuzo nabo biba byagenze gute? Kanseri n'uduhimba bita amaserire mu mubiri. Iyo umuntu agiye kuryama umubiri uraraba ugaharura hari igitigiri kitagomba kurenga. Iyo icyo gitigiri cyarenze ko utwo duhimba tuguma twikora, umubiri urafise ubushobozi bwo kwica uduhimba tumwe ukavyuka ufise ibihimba biri ku rudoga. Ariko iyo bwa bwonko bwaborewe haruhande yo kwica utuhimba twishi ucukora utundi duhimba twishi. Wagenda kwa muganga akubaza ngo ntitubone iyi kanseri aho yazananye, kubera inkuru wumvise gusa. Kubera inkuru wumvise gusa ukaryama ukavyuka ufise kanseri. Ibi bintu mubona Satani yasaze abana bavuka bafise imitima yuguruye nibiriya. Nyina mutwara mu ruhagarara akamuvyarira mu ruhagarara akamurerera mu ruhagarara. Kandi nkabuzo iyo yisuka mu maraso y'umuvyeyi yibungenze n'umwana arayimuha ko kubera umwana afungura amaraso y'umuvyeyi. Ibi rero bikunda kubera hehe? Bijya nabwo byo gukomereka babira ngo nakazarakoranye ko nakango byarahuraguye. Baba daimoni twiruka bikanga ko twirukana bibundiye hariya muri kariya kantu gatoya kariya. Umushani kariya karo kaburungu mubona ari yanashitse. Kandi babwire umukizwa mwiza ni kariya keza. Ukugoroka turondera biragoye kukuronka tutakoreye muri kariya. Mu majambo avunaguye kariya ni uwo muntu. Mani shimwe cyane. Kariya vyononekara no mu mano birononekara no mu maguru birononekara no mu nda birononekara, kubera hariya ni havamo amategeko yose umubiri ushira mu ngiro azana na hariya. Numatangura kubona abantu banyoye ibirato ni hariya. Ukabona umuntu atangura kwibagira ava mu cumba agana muri sala kibagira ico yagiye gutora ni hariya. Ndabakoze mu ndomo. Umuntu abonye kubera ndamuzi twakoranye ni Egide ntiyibagira. Egide yose agumugisha. Egide ubwonko bwiwe sinzi iyo bwakorewe. Egide aribuka. Ndibuka n'ivyo twibagiye naho twibagiye n'ivyatugoye twabaza Egide. Egide bagira ngo Imana aguhaye ubwonko nk'ubwe sinzi ngene n'ubw'Imana. Imana ishimwe. Bijya byose mwumva ngo naka yavangiwe ni hariya. Yago kubera kariya kagwaye kabamo ivyamwa vya mpwemu yera kabamo n'abadayimoni. Umuntu ugasanga aravuga ngo asema Bwana, mugabo agenda muhiru ugasanga acisha abantu kubiti no ku mabuye. Kuko karimo ivyamwa vya mpwemu yera, karimo n'isazi zikurikira ibikomere biriyo. Isazi kimenyetso c'abadayimoni. Nubona umuntu ashavura cyane agashavura kose bikanko yikonorora ni hariya hagwaye. Kuvuna nakubwiye ngo urambabarira ngo burya ngo ntiyari jewe none yarinde kariya kigwariye. Muvyeyi yakubita umwana gushika naho kumwica. Narabivuze ejo. Nta namwe mu bakubita mubahamagara amazina ubanza kumwaka izina giwe. Kubera uri kurakubita igipfu biroroshe gusumba gukubita freri. Nta muntu numwe ari karakubita umwana muhamagara mu izina. Urutwe nkaso. Wakijujuwe n'abakizwa barabikora kandi Bibiliya ivuga ngo kano kacu kararema. Umwisiki ijuju azoba ikijuju international kuko Satani azokora kuri irya jambo wavuze. Niriya iyi nkabuzo iyo iri kirisuka bidakenewe murambabara igifaransa bivuga mu Kirundi kandi ndavyegeranya kubera umwanya mutoya. Iri kirisuka bidakenewe ituma umutima utera cyane.
ugasanga umuntu ariko arahemagurika ukamenya avuye kwiga kwikoreje atigeze ava yicaye, ugasanga yaranze imitsi, ugasanga amabroshe mbega mu kirundi n'amahiga yemwe n'amahaha akavyimba. Ibi bigohe ku muntu yamana ijya nkabuzo yisuka usanga byama byavyimbye, ugasanga umuntu yamarika aragira gutya haje n'inkabuzo iba yuzuyeyo, ugasanga rero ngiriya ya diabeti ikija ku rugero rwo hejuru kubera bijya bishobora kuza mu segonda umwe kubera iki ikibazo wagize. Ibijanye n'itiro navyo bica bihungabana. Kugira ngo umuntu agire amagara meza yo mu mutwe no mu mubiri, itiro ririmwo mu vy'Imana yaturemanye nk'umugisha. Murabona hari ubwoko bungahe: 1, 2, 3, 4, 5, 6 bw'itiro. Burya utabubayemwo hari ibintu utakaza ku bwoko bwose bw'itiro. Imana n'umuhinga hageze irema iragaheza gigo. Haleluya. Iri tiro rya mbere andoromisema ni kagatiro ubona umuntu ari karagira gucya. Iyo umuntu agiye kuryama hisuka inkabuzo yitwa melatonine, murambabara mu kirundi nayo mavanora. Nagize umvugira kuryama uvumenga umubiri waremerewe, kuvumenga no guterura ukuguru biragoye. Iyo nkabuzo Imana yaturemanye idusinziriza imeze nka anesthesia iba yisutse mu maraso. Iyo umuntu agira vyuke hisuka inkabuzo yitwa cortisol. Kuvuga hari ituryamika hari n'ituvyura. Tugirire gukimana. Haleluya. Iremwa ry'umuntu n'igitangaza. Iremwa ry'umuntu Imana n'umuhinga w'abahinga. Imana n'umuganga w'abaganga. Imana irakabaho. Imana iremwa ry'umuntu. Iremwa ry'umuntu y'ubuhinga. Uri kureba zino nkabuzo biteye ubwo. Imana ishimwe. Iyo umuntu rero ariko arahunikira kajya karuguhunikira ijya nkabuzo ibitanguye kwisuka. Iyo ugiye muri litiro rigira kabiri ikibita somera legere ni ryatiro abantu bashobora kuvuga ibintu mu gitondo ukavyibuka mugabo bimwe bimwe. Kavuga ngo ejo mwari mwavuze ibi nibi mugabo ukibuka ibice bice. Uri kuragenda uri kurazima nk'ibuji. Yesu nashimwe. Itiro rya gatatu ibita somera profo ni itiro Imana yaturemanye hahantu umuntu asinzira nk'uwapfuye. Iri tiro rero niryo umubiri utunganirizamwo ibintu byose, impwemu twahemye zirimo imicafu. Hajya muri rya tiro umubiri ucusinzira Imana igacigira ico bita scanner, umubiri ugagira control y'ibintu byose toba twanduye mu guhema mu kurya ivyo twakuye hose. Umubiri rero umaze gushika hari ahantu ni haje ushaka gusanga ugiye kuryama isukari iri ku 8 ukavyuka iri kuri 4. Umubiri ucutunganya bya bintu byose bibera hariya bijya bibusinziriye. Imana n'igitangaza. Imana yagishubahiro. Iyo usinziriye hagerekana babwira haje ukazi dukora zijya mpemu duhana. Iyaba umubiri utatunganya hariya tuba tuvyuka twese tugwaye kuko duhana ingwara twese. Ariko iyo dusinziriye irafise uduhimba tukora kujya kwa scanner tukagenda mu mubiri tukaraba ngo isukari igeze hehe, mu gitigu bigeze hehe, muri pancreas bigeze hehe, mwino bigeze hehe, mu mpemu zacafuye gute. Haje usinziriye umubiri ubwonko buca bukomanda bukazosuzuma. Haje nkuko turara mu bitaro uvyuka umubiri ubwonko bwatunganije byose bimeze neza. Tugirire gukimana. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Ahantu rero ni mpaka dushikeyo mugabo kubera hari abantu bamana agatiro nk'akinyabu badashikayo. Bisigura iki? Mu gihe wowe wama mu itiro ryarindi n'akantu karenganye ukumva wowe bijya bintu vya check up byari kubera ngaha nibiheza ngo bibi. Ibicafu wararanye ubivyukana kubera umubiri nashwa ufise bijya bikogwa bamaze gushikira muri iri tiro. Nico gituma kudasinzira n'amagogwa ya mbere abaho. Kudasinzira fisa abantu urikirana asinzira bamutera ushinge amaze imyaka 2 umuntu. Reka ndababwire
umenya agaciro k'icyo ufise iyo ukatswe. Sinzi ko birabashikira ngo wirirwa mu bintu ugira uhagarara uburi tiro isaha imwe usanga ari amasaha 5. Reka nababwire nta kintu na kimwe Imana yaremanye mu buzima bwacu kitari umugisha. Haleluya, vyose ni umugisha. Umwasi rero azana urwo ruhagarara ngo dutakaze umugisha Imana yaduhaye. Kandi reka nababwire iyo usinzira yatiro gake ushobora kugwara ingwara. Haleluya, murambara cyumvye kwa muganga no munsi bishaka kuba biremereye mugabo muvyumvirize ndabivuga mu Kirundi. Iri tiro rikurikira ngaha iyi bita sommet paradoxal niho Imana yaremeye mu bwonko, iyo niho turotera tugira ivy'indoto. Iyo umuntu afise ubwonko bukomeye arota ivyo yiriwemwo. Iyo umuntu afise ubwonko bugwaye arota kahise. Umuntu vyahuraguye ageze ngaha muri notiro arota bariko baramwica, akarota ko bakira mu kinogo, akarota ibikoko biriko biramurya. Ubwonko bumuzanira kahise. Arota bariko baramukubita, arota ariko ariruka. Ariko ubwonko bukomeye iyo ari ngaha arota mu kazi, arota bimwe yiriwemwo muri rusange. Nico gituma kwa muganga iyo bakubaza indoto baba bagomba kumenya urota kubu canke urota kahise. Ega hari abantu bafise kahise katahise, ugasanga n'umuntu yibera muri kahise. Mana n'umuhanga tigirire gutya. Wamana uri mu ijuru uragaheza gikwa. Iyo dushikire muri notiro rero nahantu ubwonko buca bukomanda ibintu byose vyinjiye bitagomba kwinjira, bizohava bihungabanya bijya bintu byo gutunganya ibijanye no kwibuka, ukavyirukana ukavyuka bitonze neza. Iragaheza giko. Ibitiro rikurikira iratase naho niho ubwonko ibintu byose twize nk'ibindi ko ndababwira muri iriya tiro niho ubwonko buca bufata bukabipanga neza. Nico gituma umuntu adashikira iriya tiro akunda kwibagira cyane. Usanga ari umuntu yibagira gose. Kubera iki? Ivyo yiri warasoma n'ivyo yize ntivyigeze bigumayo ekaye. Yagudagira ama mouvement de va-et-vient ntivyigeze vyifixa. Sinzi ko mwibuka naho mamarize makeya muribuka. Ushobora kuba wize ibintu ukabuvyibuka mugabo bagera mu gitondo kumva biracikagurika n'uvyibuka. Hoti mbega basomye muri Matayo 5 mugabo wari umurongo wa kangahe. Ugasanga urabuze. Kubera iki? Ubwonko ntibwigeze bugushikana ahantu bita muri sommet de fixation n'ahantu ibintu vyifata bikibika neza. Nico gituma abana bakunda gukubitwa cyane muhira inkoni nyinshi, iri tiro ntibarishikira. Baca bagira uruhagarara ugasanga ku ishuri aravyumva, umwarimu ariko aramwigisha aravyumva mugabo hagera ejo ukamengo n'umuntu yafashe shifo arahanagura. Gasanga umuntu aribagira, musanze ingwara yo kwibagira ni ingwara iza ku bantu bageze mu myaka 80 ariko no munsi 20 baribagira 10 n'abana wiwanje ubaribagira. Nza numva mbuye ngo nibagiye. Iyo umuntu rero adashobora kugira rino tiro ryose acagira ikibazo ico bita conflit intrapsychique, ubwonko buca bucanganikirwa bugaca bugira uburemere. Bucanganikirwa vyagenze gute? Aha mu bwonko ibubafu nibarabara hacamo ibintu vyose wewe vyakubaye ko n'igihe wari munda kwa mama. Aha ibubafu mu bwonko niho hari stock y'ibintu vyose vyakubayeko. Mu bwonko rengere bimeze aha muri stocka muri ubwonko bustoka ibintu, ubwonko bubika ibintu bipanze neza. Nk'umunsi batizwa uravyibuka n'ingene bagushimiye bica biza ngaha bikipanga ngaha. Umunsi bakurenganya uravyibuka n'ijambo bavuze oriye ko vyipanga biza ngaha mbwa bica bicurama. Ibintu bibi biracurama mu bwonko. Mu bwonko rero hari igitigiri c'ibintu bicuramye, iyo byacuramye
ubwonko aha mu bubiko buca butangura kubibwira ati nimugende jewe nakira ibintu bitonze neza. Nihajya Imana mu kurema yavuze ngo créons une personne dans un plan parfait. Imana mu bwonko ntiyigeze irema ahantu haje amagorwa, eka kuko nta magorwa yarizi ko azoba, kwari kuzoba mu itongo rya Edeni. Ivyo vyaje bitewe n'icaha. Iyo ibintu bicuramye rero ngaha ari vyinshi hacagera iki? Ubwonko buca bufata decision yo kubizana ngaha hehe hamwe bubafu mwibarabara. Ubwonko nabwo bukora ibarabara buca bubwira vya bintu uti yababeshe singiraho ndababika ko jewe ndi barabara nimusubireyo. Hajya kwivugana ni ibintu biri muri twebwe byabuze uburagamo, byaje ngaha birirukanwa ugasanga umuntu mwibarabara agenda arahundenga ngo ntangorane ubika umuti mbika imbeba, ugasanga umuntu arivugana. Kwivugana ni ibintu biri muri twebwe, aha biriko birirukanwa kwa muganga babita ngo na conflit intrapsychique. Ugasanga umuntu yaraje ngaha ararenganya ageze hariya ku musigiti, kandi abantu bari muri ibi bintu uzosanga yamakubwira ngo nkoze ngaha numva hashushe arasha, kubera ubwonko buca bugira exercice yo gufrota cyane kugira ngo bugwanye iryo nigana y'ivyiyumviro. Uko bufrota cyane rero kaga carbone kari kuja ko bya bintu gaca gatabuka kagahera, niho hava ya makansere yo mu bwonko azanana muri ibi. Mu bwonko buriko burakora ku rugero rurengeye ubw'Imana yaruremeye, kandi ivyo biva he? Biva ku mwasi Satani. Nico gituma tugomba kubwira Satani ngo inge ziboneka tura amahoro. Rando sevakaya rolikaza mandera sikaya uva nyambara ipantaro imwe ndamahoro, banyirukana mu nzu ndamahoro, mbura minerivare ndamahoro, yo umwanya mpinduka ndamahoro. Tugomba kumwankira kuko imwemereye hera biba nibi. Nta kintu na kimwe, nta ndwara n'imwe Satani yotugwaza atakoreye kuri biriya. Nico gituma abakizwa baramba. Burazi gituma abakizwa baramba. Muri bigwa byo mu mutwe bavuga ko amasengesho n'umuti. N'umuti. Amasengesho ga pasiteri uracaje mwibarabara utagira igihumbi ugasanga uratwenga gusumba abafise amamiliyoni. Mana nishimwe, Mana ihabwa icubahiro, iduha amahoro kuko niko yadusezeraniye ngo yabahaye amahoro abisi badashobora kuronka. Nabahaye amahoro, yavuze ngo nabahaye amahoro yanje ngo ayiwe. Reka nababwira ahatari amahoro ari adrenaline. Ubu nawe mwese nibo bayabaganga se. Haleluya. Nani ihabwa icubahiro. Nutahamagara amahoro uzohamagara adrenaline. Ni nkabuzo zibiri zikorana. Iyo adrenaline ni mu mibabaro, hajya utwenga ukanezerwa amasengesho yafashe, haba ariko yisuka dopamine. Ni nkabuzo zikorana, imiti isutse iyindi bihagaze. Bajya abantu bagenda kwa Rojani akagenda iginyo adakurako babatera umuti witwa dopamine. Nagenda babwire ngo izi ngwara zo mu mutwe iyo bagwaye bakaja kwa muganga, n'amazina y'imiti babatera n'amazina y'izi nkabuzo ziba zarakamye. Umenya agaciro k'ico ufise iyo ucatswe, umenya agaciro k'itiro irase kusinzira, umenya agaciro k'umunezero iyo wabuze amahoro. Yabumbahaye amahoro yanje, kandi ayo mahoro ngo n'amahoro abisi badafise. Abahinga iyo bandika baravuga ngo ivy'amasengesho nituvyemera ngo mugabo ngo arimwe umuti, naco kazima nako mukemera. Ugasanga umuntu yambara igitenge kimwe mugabo abantu bamuraba baravuga ngo ico mu buzima nk'ubwa naka. Kubera iki? Dufise amahoro adatangwa n'amahera, dufise amahoro suse yayo atari bigaragara, dufise amahoro twahawe n'ibitagaragara,
tugomba kubungabunga. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Umanigana ndaba amasaha kanje kurangiza tuzobandanye ejo. Imana ishimwe. Kandangirije kuri zo nkabuzo. Iyi nayo ni nkabuzo isanzwe ikora mu bijanye n'umunezero. Nimwabona abamama yibarutse akabura amaberebere, niriya nkabuzo iba yagize ikibazo. Nijya nkabuzo iba yagize ikibazo. Ukazobona umuntu yigirira icyizere yeke arakora bijya bintu, mwe muyera abayinjire ku indi nkabuzo imeze neza. Ukazobona umuntu atanga, bakozi b'Imana nubona nivyo hari abantu nyene bageze gutanga bakora ku nzembe se normal, ariko hari n'abantu bari gutanga kubera satani yururiye kuri rya nkabuzi ituma abantu batanga yarakamye. Gutanga ukumvura nezerewe uri kuratanga ibintu, ijya nkabuzi igomba kubikomeye. Na bya bikorwa by'Imana niriwe ndavuga hariya anye nibijanye no kubana neza n'abandi ro social. Canke uzobona iyo iyi nkabuzo yakamye kuri benshi, ushobora guhura n'umuntu ukamwibuka mu maso mugabo ntumwibuka izina, ukamubwira ngo mbega wowe ngo twiganye hehe, wowe ndakuzi hehe. Iyo utanguye vyandakuzi hehe, iriya nkabuzo iba yakamye, kuko niyo ituma tumenya amashusho tukibuka n'abantu. Mana ishimwe cyane, Yesu nahabwa icubahiro. Iyi nayo ni yayindi tuvyura. Hajya umuntu yagiye kuryama akaburitiro, bwa bwonko bwaborewe, oye yuko yisukiye kuryama, ubwonko bwaca bukomande yo kuvyuka atigeza aryama. Tugenda mwitiro ukazokonsantre ngohe ukabura nakumuti. Mu bisanzwe satani akoresha ikafata izi nkabuza akazinyuranya. Waragiye kuryama hagomba kwisukiye kuryama, haciye yisukiye kuvyuka kandi utigeze uryama. Utugenda ukazohumiriza ukabura nakumuti. Abanye bagenda mu gitanda ukirukana abadayimoni, oye kubanza kuraba batewe niki. Bakozi b'Imana, imbere ko twirukana abadayimoni tukirukana igituma abadayimoni baza. Tugere gutya. Ubwo bwenge muri gerizo tugomba kubugira. Tugomba kuja gutera satani kuri source, tukamubwira ngo ivyo ukora byose twakumenye. Mana ishimwe cyane. Iyi rero ikora mu kuvyuka, agiye uvyutse ni inyiba yisutse. Iyi ni nkabuzo ituma abasirikare b'umubiri baguma bahanganye n'ibibazo byo hanze. Iyo iyi nkabuzo yakamye itwa vasopressine, ni wa muntu niyagwaye igicurane usanga yagiye mu bitaro, kuko abasirikare baravuye ku basirikare bo hejuru asigaye afise abasiti. Hari n'abatagira abasiti, usanga n'abasiti bafise ibibando atabagihari, ugasanga umeze nk'umuntu ari mu nzu porotaye yaravuyeko. Kubera iyi nkabuzo ikomeye, indwara zose twari kugwara ikihangana nazo ikazica zitadushikira. Iyo atayihari ucumera nk'umuntu araye mu nzu itagira umuryango, imbwa n'imbwebwe byose bica vyinjira. Kandi babwire satani nta kintu na kimwe yokora atarose icakoresha. Ndabarahigora ku Imana yaraturemye ku buryo ibintu byose vyangombwa bikenewe yarabishizeho. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Rero iyo bavuga ngo nakasiga yagwaragurika naka, kandi ndababwira izi nkabuzo ziriko zirakora nabi, n'abadayimoni baronka uburenganzira bwo kuza gusyeja muri twebwe. Izi nkabuzo iyo zononekaye, satani aronka avuga ngo ndafise uburenganzira bwo kuza, kuko igituma nza kugutera mu ijoro ndazi ko inkabuzo yo kuvyuka niyo yisutse cyagihe warugiye kuryama. Hari n'abandi baryama ukarinda kumuvyura umusize kwa amazi, nawe yagiye kuryama yisutse ya nkabuzo yo kuryama yitwa melatonin, hageze ko avyuka hagomba kwisukiye kuvyuka, hagaca gasubira akisukiye kuryama kandi yararyamye. Niba abandi baryama ukarinda gukwega gusuka kwa amazi ngo avyuke. Abarundi baravuze ngo nta kaburimvo ikintu cyose kirafise yo kizanana. Satani yitiza umugisha Imana yaduhaye akawukoresha nabi. Yesu nashimwe. Mumbabarire ngarukire ngaha.
ejo rero ndabinginze kuwa gatandatu aba hari imanza ndabizi, ndazi ko mufise ibikorwa byinshi mugomba gukora kuwa gatandatu. Ejo tuzokora finale. Mwabonye kariya kantu mwakabonye? Mwabonye kariya kantu? Reka nabere gatoya. Mwabonye biriya bintu biriya? Ijya mirete mwayibonye? Nta mukizwa ashobora kugororoka mu mushaha bimeze kuriya. Hariho amagi Imana yaremye mu mushaha, iyo duhuye na kahise kabi aya magi arameneka. Nico gituma unigana kugororoke bikanga kugororoka. Tuzobiraba ejo. Biragoye kuronka umukizwa afise indangagaciro mu gihe mu mutwe bimeze kuriya. Umbire nabwiye biragoye kugoroka ngo bigumemwe mu gihe mu mutwe bimeze kuriya. Pastor uzobashira muri karani ijuru bave yari nkumbagare mu gihe mu mutwe bameze kuriya. Ariko reka ndababwire yaje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Nubwo bimeze kujya Yesu ajya magara yasubizayo. Haleluya. Hari akarimbo kagumye kaza ntakonze ngo nubwo bitameze neza ariko ejo bikagenda, ntabwo babwibihe, humura humura Yesu ari ku ngoma. Bijya tugomba kubimenya hama tumenye ibyo tugwana navyo. Muhaguruke dusenga Imana. Yesu nashimwe cyane. Muhaguruke dusenga Imana. Tugomba muri gerezo dezame tugomba gufukura Satani asigara atagira icyo yambariyeko, tumukwitane n'ivyiwe hama tugoroke tuzoje mu ijuru. Mana ishimwe. Tugomba gusenga Imana. Ejo tuzovinjiramo cyane hama dusenge turabe ibikomere ibyadukomerekeje, dusaba Imana idukize. Ndabinginze abo bitazogora muze ejo turangirizanye hamwe. Yesu nashimwe. Muze turangirizanye hamwe dusenge Imana. Reka nababwire tugomba kuraba abadayimoni na Satana gutera binjirira hehe. Tugomba kuzibira imiryango umwansi yinjiriramo. Dusaba umukozi w'Imana Pastor Eric atambuke hano adufashe muri no sengesho. Kandu kwikunda wa mwana wa ni kwingundana vive nai narumasiu mugarari maze mazima Yesu ngwamba migwe mubo yakiri shija maraso ziuko naje ndimo nzora ndi shima Yesu bugoruku mama zendagwa mama ze hose naiyaga aibyo chikawe ijuru ibyatsi byose abigira bakabigi karamu amakaramu y'abanditsi abisi bose bakandika
umukozi w'Imana adusengere nawe wisengere. Turagomba kwirukana impamvu abadayimoni badutera. Ashobora kuba ari kahise kawe katagenze neza, ashobora kuba ari umwansi yamasuriranya mu buzima bwa misi yose, ugasanga yamaronka ugwinjiriro. Ndasabye ngo umukozi w'Imana adusengere, ikiganza cy'Imana kize kizibire ibihengeri byose Satani ariko arinjiriramo. Ashobora kuba ari ibihengeri byo mu mushaha, ashobora kuba ari ibihengeri byo mu mwuka, ashobora kuba ari ibihengeri byo muri kahise, ashobora kuba ari ibihengeri byinjira mu mwemu z'igisekuru n'igisekuruza. Aturongore muri ino sengesho. Tugomba tuzibira ibihengeri, tugomba tuzibira amadirisha y'imiryango. Ibihengeri ashobora kuba ari umwubakanye Satani atera akinjiriramo. Ibihengeri ashobora kuba ari abana bacu, ibihengeri ashobora kuba ari amadeni, ibihengeri ashobora kuba ari loye, ibihengeri. Mukozi w'Imana turongore, Imana ituzibira ibihengeri y'umugoroba. Imana nizibira ibihengeri Satani arabura aho yinjirira. Ashobora kuba ari igihengeri cy'ishavu warisengeye birana ko rihera, ashobora kuba ari igihengeri cy'ukudaharira warasenze birana ko harira. Imana izibira ibyo bihengeri.